kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 24 Munyonyo umwaka wa 2020 umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema yashikirije ikiganiro kijanye n'ivyo ubushikiranganje bwaranguye mu gice ca mbere c'umwaka wa 2020 ushira uwa 2021. Ico kiganiro kikaba citabwe n'abakozi bakuru bo mu bushikiranganje hamwe n'abamenyesha makuru. Muri ico kiganiro yashikirije bikuru vyaranguwe navyo bikaba bijanye no gushikiriza abene gihugu ifumbire n'ishwagara yo mu mirima, imbuto, imiti yo gukinga ingwara n'udukoko twonona imirima, ibigo vy'iratiro, gutunganya imyonga, guca imikobeko, gushiraho imiringoti yo kuvomera imirima haba mu myonga canke mu mitumba, gukingira ingwara ibitungwa, kwimisha ku rushinge, kuronsa imiswi impene, ibibuguru abene gihugu no kugwiza imivyaro y'amafi. Icambere gihambaye ni ifumbire. Aha twamenyesha yuko mu bushikiranganje tunezerewe no kubona uno mwaka ifumbire yageze ku bene gihugu ku gihe, kandi ni ifumbire y'akanovera bariko barahurumbira. Murazi yuko ikorerwa mu hinguriro FOMI tuyihingurira ngaha iwacu mu gihugu c'u Burundi. Murabona ko twashoboye gushikiriza abene gihugu amatoni 31 n'amajana 433. Hanyuma ihande yifumbire ari ishwagara twarashoboye gushikiriza abene gihugu ishwagara ingana n'amatoni 8 n'ibiro amajana 84. Iruhande rero y'ifumbire twarashoboye gutanga amatoni amajana 266 n'ibice 5 by'imbuto z'ibivyagwa z'ibigori, hamwe n'amatoni 38 z'imbuto zirobanuye z'umuceri. Ariko rero naho ibyo byose twobikora twadufise ifumbire, tukadufise n'imbuto mu mirima iyiriko iratera imbere, birakenerwa yuko tuyikingira ingwara n'utundi dukoko dushobora kugabanura umwimbu. Ngaha rero turanezerwa nuko tubona twamaze gushiraho ububiko bw'imiti itandukanye yo gukingira imirima y'abene gihugu, kandi bitukabikenguruka haba ku ifumbire, haba ku mbuto, haba no kuri iyi miti yo gukingira imirima. Nta myidogo ihari mu bene gihugu. Twaragize rero n'amasekeza yo kwishikira ku rubuga kugira ngo dukingire aho hose abene gihugu batwituye mu gihe imirima yabo cyangwa ibiterwa byabo byari biriko birononwa n'ingwara cangwe n'udukoko. Ngira ngo muravyibonera ku masanamu yuko koko tudahengeshanya kwishikira ku rubuga. Hari ikintu gihambaye mu bushikiranganje twashitseko, hakwama dukora bimwe mu gifaransa bita gukorera dara routine. Ubu twarateye iyindi ntambwe mu gushiraho mu gihugu hagati ibigo cangwe imirima y'akarorero hamwe n'ubworozi bw'akarorero, aho dusaba yuko mu ntara imwe yose ibiburiburi hatabura umurima w'akarorero utari munsi y'amahegitari 10. Ubu turiko turaza kubivuga nitwahagera ku intara imwe yose yoba irangwa n'ubworozi butari munsi y'inka 20. Ikomine ntirangwe n'inka ziri munsi ya 5. Hamwe umuntu agiye mu ikomine atirirwa ararondeza henshi, mugabo ashobora gucabona ahantu hari ubwororero. Aha rero murabona si ibyo tumaze kugeraho. Hariho muri Mutaho, Kajondi, Kimeza muri Kirundo, Gifugwe, Kanyosha na Kizingwe. Aho hose turafise imirima y'akarorero
iteye igomwe, yaba imiceri cangwe ibigori. Hariho gutunganya imyonga, nabyo nyene biri mu byo twaranguye muri ano mezi aheze. Tukaba tumaze twatunganije amahegitari angana n'igihumbi n'amajana 92. Ayo mahegitari yose rero tukaba twabyajemo umusaruro, akaba arimo ibigori biteye igomwe. Iruhande y'uko twatunganije imyonga, iyo turiko turavuga kugwiza umwimbu, hariho rero no kubungabunga isi ndimwa, na cyane cyane mu kuyicako imikobeko. Amahegitari angana n'ibihumbi 17 n'amajana 218 yashoboye gutunganwa muri iki gihe giheze. Aha naho mugaca mubona yuko bidufasha kuyibyazamo umusaruro, tukagira umwimbu umeze neza kandi n'isi tukayibungabunga nihonere hariya mu mwonga. Murabizi yuko igihe cici twakigize igihe cirima nk'ibindi bihe byose, turima muci, mu gatasi no mu mpeshi. Mu bushikiranganje twarafashe ya mbere mu gushiraho utugomero duto duto tukuvomera imirima, eka mbere tukanatunganya n'imiringoti, ahandi naho tukayisanura. Ari iyi mubona ari imihora, novuga nk'imiringoti irimo amazi aza kuvomera mu mirima y'abenegihugu, haba mu mwonga cangwe ku mitumba, Imwaro, Igitega, Imuramvya, ariko ni Karusi twarabishitseko. Hariho rero iruhande yo kugwiza umwimbu mu bijanye n'ibitegwa mbumbarugo, hariho no kugwiza umwimbu ku bijanye n'ibitungwa hamwe n'amafi. Mukaba mubona yuko inka zishika ibihumbi 13 n'amajana 2 zarakingiwe ingwara mu kuzicandagisha, nayo inka amajana 970 muri ano mezi aheze makeyi nizo zimishijwe ku rushinge. Si mu bijanye n'inka gusa, turanezerwa yuko Igitega dufise ikigo gisigaye gishobora kuronsa imiswi abenegihugu, kandi ico kigo twarakinaguye. Ubu muri aya mezi aheze twarashoboye kuronsa abenegihugu imiswi ingana n'ibihumbi 3,480 avuye muri ico kigo cyo kuronsa inkoko abenegihugu. No mu bitungwa bito bito nitwibagiye abenegihugu, hariho impene zishika ibihumbi 5,501 zashikirijwe amakoperative akarero ni mu Kirundo. Hariho n'ibibuguru by'ingurube. Dufise ikigo turiko turagerageza kugira ngo tuzokibyarizemwo ibisuguru by'ingurube, nabyo tuzoze turabishikiriza abenegihugu. Murabona yuko ari ibintu biteye igomwe. Hariho kandi mu bijanye n'ubworozi no ku n'inyanja turiko turakora ruguru mu benegihugu. Aha murabona ni inyanja yo Kumumba, irimo ishobora kujamwo imivyaro y'amafi agera ku bihumbi 100, kandi no muri mubone twarashoboye no kugwiza n'imivyaro y'amafi agera ku bihumbi 20. Umushikiranganje yagarutse no kubitegwa njabukamazi, aho ashima ibikorwa vyakozwe n'amafaranga yabonetse hamwe n'umwimbu w'ibigazi. Mu bijanye no kugwiza umwimbu w'ibitegwa njabukamazi, murabona imivyaro ingana ni miliyoni 7,387 n'amajana 272 z'igitegwa c'ikawa zarashoboye kugwirizwa mu mapikinyeri, kandi ziraronswa abenegihugu itoni 1,151,033 nizo toni twashoboye kuronka kugeza ubu. Haba hari zifise agaciro kangana amahera amaze kugera muri berbe ni miliyoni 10,000
ibihumbi 544 n'amajana 501 z'amahera y'abanyamerika. Ku bijanye n'umwimbu w'ibigazi turabona umwimbu ungana n'amatoni ibihumbi 7 n'ibihumbi 190 nibyo byashoboye kwimbuka. Nkaba bamenyesha yuko turiko turatera imbere. Muri 2014 twari dufise ku rwego rw'igihugu amatoni yababa ibihumbi 13, ariko umwirimburo twagize muri 2020 turarenza amatoni ibihumbi 26. Tukaba twizeye yuko muri ino myaka mike iri imbere tuzaba tugeze ku rugero rwiza no muri ico gisata. No mu bijanye n'ipampa nanyene murabona ko turiko turisununura amatoni 777 y'ipampa twovuga y'intete, hamwe n'amatoni 302 y'ipampa novuga y'inyuzi niyo yashoboye kwimbuka. Tukaba tuyagerera afise agaciro k'ibihumbi miliyoni 776 ibihumbi 339 y'amahera y'amarundi. Hari kandi n'ibijanye n'icayi, umwimbu w'amatoni 5 n'ibira 378 nibyo twashoboye kwimbura muri kino gihe. Ukaba ufise agaciro kangana n'imiliyoni 5 ibihumbi 51 n'amajana 577 z'amahera y'abanyamerika. Ayo yose akaba amaze gushika mu Burundi. Yagarutse ku bushakashatsi bwakozwe ku biterwa bitandukanye n'ivyakozwe mu bijanye no gukingira ibidukikije. Mu bijanye n'ubushakashatsi murabona ku biterwa nk'igiterwa c'ibiraya, imbuto zibanze ku mahegitari 53 nizo zatunganijwe aho bita kumokora muri Kayanza. Kandi no muri Izabu murabona ko hariho amatoni angana n'amajana 356 y'imbuto zibanze zamaze kuronswa. Mu bushakashatsi kandi hari ibyo twita imbuto z'amavitroplan zikorwa ku biraya, ku bitoki, ku bijumbu, eka mbere no ku myumbati. Ariko ibi n'ubushakashatsi bukorerwa hariya muri laboratoire, nabyo birateye imbere. Mbere hakabaho n'ubundi bushakashatsi buba ku myumbati kugira ngo turonke ubwoko bw'imyumbati burinda indwara zitandukanye. Hariho n'izindi mbuto zibanze no ku bindi biterwa, murabona nko ku biharage, ku bigori, eka mbere n'ibindi biterwa. Byerekana neza yuko koko mu bushikiranganje tudakorera ku giterwa kimwe gusa, ariko turabona cyane cyane inyungu za bene gihugu. Ibyo rero nabyo naho twotunganya isi ndimwa, hariho gukingira amasoko. Gukingira amasoko hamwe n'inkombe z'inzuzi byatumye tugira umugambi wo kugwiza imigano, kuko imigano igira ako kamaro ko gukingira ibidukikije, amasoko y'amazi. ariko imigano irashobora kuvamo n'ibindi byankenerwa bifasha abene gihugu. Murabona ko miliyoni zisika 17 n'amajana 250 z'imibyaro y'imigano twashoboye kuyigwiza. Hariho gukingira amazi nyezina. Aha naho murazi yuko igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu byatewe iteka n'Imana, bikaba bifise amasoko menshi cyane y'amazi kandi amazi meza. Dusamaye rero hari gihe twosanga ayo masoko y'amazi yaducitse. Nico gituma mu bushikiranganje twafashe ya mbere kugira ngo dukingira mu masoko. Si ibyo gusa, mu bijanye n'ibidukikije hariho no gushiraho imivyaro y'ibiti ibana n'indimo. Gutyo tukaba
dukoze igikorwa cyo gukingira ibidukikije ariko tukaba turiko natera imbere mu kugwiza umwimbu no gukingira imirima. Aro murabona harimo ubwoko butandukanye bw'ibiti bijana n'imirima, gutyo tugakingira nkuko nabivuze ibidukikije kandi tukaba turiko turagwiza umwimbu. Muri Ijebu naho nyene hari igikorwa bakora bagayikorera hariya ruguru aho bashize ivyuma bigenda biduha inkuru kubijanye n'ingene ikirere cifashe, namwebwe murabibona kenshi no ku mateleviziyo, bigatuma abenegihugu dushobora kubahimiriza cangwe tukabakebura mu gihe ikirere coba kizokwifata nabi, gutyo bakamenya igihe baterera barimira, eka mbere n'ingene bakingira isi mu gihe hoba hari imvura nyinshi. Ibikorwa rero bikaba byaranguwe ku bice 98%.